Sowa Story murakaza neza. King of Burundi Mwezi Gisabo. Wobuzi intambara Mwezi Gisabo yagwanye agwanira Burundi. Wobuzi abo vyagwanye Mwezi Gisabo. Wobuzi ko Mwezi Gisabo yanesheje abadagi hari karagwanira Burundi. Wobuzi ko Mwezi Gisabo yarafise abamikazi 11. Ibi nibindi mu vyaranze Mwezi Gisabo, reka byose tubigusobanurire. Ngusabe ubanze ukore subscribe nyimba utarayikora mu gufyonda akajambo kanditse ko sabone. King of Burundi Mwezi Gisabo, amazina yiwe nyakuri ni Mwezi Gisabo Bikatabijoga, niyo mazina yiwe nyakuri. Mwezi Gisabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 840. Mwezi Gisabo Bikatabijoga ni mwene Ntare Rugamba wa kane. Nivyo wavyumvishije neza, Ntare Rugamba ni wese wa Mwezi Gisabo, Ntare Rugamba wa kane. Nawe ubwiwe bamwita Mwezi wa kane. Uyu mwami rero w'u Burundi Mwezi Gisabo Bikatabijoga yimye ingoma aba umwami w'u Burundi afise imyaka igera ku 12. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 852. Ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 908 ari umwami w'igihugu cy'u Burundi agitwara. Mwezi Gisabo yamaze ku ngoma imyaka 56 aramutswa igihugu cy'u Burundi. Uyu mwami w'u Burundi rero Mwezi Gisabo igihe yajyamira ukuboko kw'abagabo hari ku munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 908. Aho niho yatanze ajyamira ukuboko kw'abagabo. Mwezi Gisabo Bikatabijoga yamaze imyaka 68 ngaha kuri inosi, maze ajyamira ukuboko kw'abagabo aratanga. Umwami w'u Burundi Mwezi Gisabo Bikatabijoga wa kane yarafise abamikazi bagera ku 11. Nivyo wavyumvishije neza, yarafise abakenyezi 11. Abo nabo uwa mbere akaba yitwa Inabamoso. Nivyo wavyumvishije neza, umukenyezi we wa mbere yitwa Inabamoso, maze uwa kabiri akitwa Inabisenge, maze uwa gatatu akitwa Inabakuza, maze uwa kane akitwa Musani wabo, uwa gatanu akitwa Inabirege, maze uwa gatandatu akitwa Inagwimo. Umwamikazi agiya indwi mu bamikazi mu bakenyezi b'umwami Mwezi Gisabo, uwindwi bamwita riri ku mutima, uw'umunani akitwa Gihimbare, uw'icenda yitwa Zirakeyuke, uw'icumi akitwa Inasenge, uw'icumi akitwa Ntibanyisha. Abo nibo bakenyezi b'umwami w'u Burundi Mwezi Gisabo. Aba bakenyezi bose uko ari 11 bose bara abakenyezi b'umwami Mwezi Gisabo Bikatabijoga. Aba bakenyezi bose uko ari 11 bose yarabavyaye ko nta numwe atavyaye ku mwana, nta numwe batavyaranye, bose barereye Burundi. Uyu mwami w'u Burundi Mwezi Gisabo ku ngoma yiwe habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimwo n'akaga. Aho Mwezi Gisabo ku ngoma yiwe hateye ikigoyi, aho hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 880. Ico gihe harateye ikigoyi kidasanzwe mu gihugu, abantu baramererwa nabi kubera inzara. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 880. Akandi kaga kagwiriye igihugu mu gihe c'umwami Mwezi Gisabo nuko hateye ikiza c'inzige. Ico kiza c'inzige, inzige zaraje zijya imirima ziyimerera nabi, abantu ndetse n'ibitungano bibura ibyo kurya kubera inzige zidasanzwe zahe zateye igihugu. Ico gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 890. Mwezi Gisabo akaba yari ingwanyi idasanzwe, ndetse iyo ataba intwari ku rugamba ntabwo yari kumara kabiri ku butegetsi canke se ahangamye ku ngoma ayobora igihugu cy'u Burundi, kubera yuko yagwanye n'abantu benshi bagiye bamudurumbanya bashaka kumukura ku ngoma. Mubo vyahanganye harimwo uwitwa Twarereye. Uyu Twarereye yagwanije Mwezi Gisabo amwagiriza yuko yibwe ingoma, ubutware yarajwe na Sentare. Baragwanye karahava. Iyo ntambara yaciye yitwa y'Abatare n'Abezi, kubera yuko uyu yava mu muryango w'Abatare, uyu nawe akava mu muryango w'Abezi. Ni nayo mpamvu yitwa Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo rero akaba yarashoboye kugwanya Twarereye, aramugwanya aranamutsinda.
uyu mwami w'u Burundi Mwezi Gisabo mu ntambara kandi yaragwanye ahangana n'uwitwa Rwerekana Birenge mu buraruko bw'intara ya Kayanza y'uno musi. Uwo Rwerekana Birenge yari umwe mu bantu babarizwa mu butware bw'umwami Mwezi Gisabo, arigumura yigira Kagarama Ruganda, maze umwami Mwezi Gisabo n'ingabo ziwe baragiye bahangana Rwerekana Birenge, baragwana, umugabo byarangiye Mwezi Gisabo amuvunije umuheto, aramwereka yuko ubwami bwiwe butajegajega, ubwami bwiwe bwifashe, aramugwanya, aramutsinda, atsinda Rwerekana Birenge. Mwezi Gisabo kandi yahanganye n'uwitwa Biroro mu kiyaya Cimbo. Uyu nawe yigumuye ku butegetsi ku ngoma y'ubwami bw'umwami Mwezi Gisabo bikata bijoga, nawe Biroro Mwezi Gisabo bikata bijoga yaramugwanije, nawe amuvuniza umuheto, aramutsinda. Mwezi Gisabo kandi yahanganye n'uwitwa Goga, nivyo wabyumvishije neza. Hari uwitwa Goga nawe yigumuye mu gihe c'ubwami bw'umwami Mwezi Gisabo, maze umwami Mwezi Gisabo nawe aramugwanya, aramutsinda. Mwezi Gisabo kandi yahanganye n'uwitwa Kibango, uyo Kibango nawe yarigumuye, maze Mwezi Gisabo aramugwanya, amuvuniza umuheto. Abo bose Mwezi Gisabo bikata bijoga yarabavunije umuheto, abakubita injishi mu mahembe, abakubita injishi mu mahembe, abavuniza umuheto, arabanesha. Yaba twarereye na Rwerekana Birenge na Biroro na Goga na Kibango, abo bose yarabagwanije, arabatsinda. Inde umwami w'u Burundi Mwezi Gisabo, King of Burundi. Ikindi rero womenya mu mateka yaranze uyu mwami w'u Burundi Mwezi Gisabo bikata bijoga, nuko Mwezi Gisabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 896 yagwanije Abadagi bashaka gukoroniza igihugu c'u Burundi. Ico gihe abifashijwemo n'abahungu biwe yavyaye ku mwami kazi Musani wabo, aribo Ntarugarijanja na Rugema, bahabije Abadagi bashaka gufukama munda igihugu c'u Burundi ngo bagikorere nk'ivyo bagenzi babo bahavuye baza kugikorera. Ubwo ndavuga Ababirigi hamwe n'Abafaransa baraje bafukama munda igihugu, baratunyaga, bakubita basogokuru, batwara ibyacu tutayibahaye mu karengane. Ubwo rero ico gihe umwami w'u Burundi Mwezi Gisabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 896 yarabagwanije abo Badagi bashaka kudukorera ibyo ngibyo, ndetse abavuniza umuheto, arabanesha, ntibakora icari kibazanye. Kubw'ibyo nta umwami Mwezi Gisabo nimwe mu ntwari z'u Burundi. Muri iyo ntambara yahuje Abadagi n'umwami Mwezi Gisabo, uwitwa Bihome niwe yarokoye Mwezi Gisabo bikata bijoga. Iyo ataba Bihome Abadagi bari kumuhitana. Ngayo amateka y'umwami w'u Burundi Mwezi Gisabo bikata bijoga wo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 852 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 908 atanze ingoma. Ubwo akaba rero uyu mwami w'u Burundi ariwe yaramuswa igihugu kuva ico gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 852. None ninde wundi wifuza kumenya amateka yiwe? Mutubwire muri commentaire maze tuze tukubarire amateka yiwe. Sowa Store murakagira amahoro n'amahonda, iteka ritekane mu mitima no mu mifuko. Ndasavye mukore subscribe, kubamaze gukora subscribe muri intwari. Sowa Store, hasta la victoria siempre.